Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ukuntu Imana yitwariritse gutunganiriza Abisirayeli ivyo bakeneye. Yabahaye ivyo kurya n'amazi kugira ngo ntibapfire mu bugaragwa. Twarabonye n'ukuntu Abisirayeli baguma bidodombera Imana kubw'ukwizera guke kwabo. Uyu munsi turabona ukuntu Imana yiyeretse Abisirayeli mu bugaragwa ikabaha ivyagezwe vyayo. Turasoma izo nkuru mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 19 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mu kwezi kugira gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa, ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi. Woba wibukaho Mose yarari igihe Imana yatangura kumwiyereka ikavugana nawe kuri ca gisaka caka umuriro kidatemuka, hari kuri uwo musozi nyene wa Sinayi. Uribuka iyo nkuru? Ibuka ingene Imana yavuganiye na Mose kuri uwo musozi Sinayi ikamubwira iti, nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo kandi manukanywe no kubarokora. Nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Iramubwira iti, erega nzoba ndi kumwe nawe kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye. Igitabo cyo Kuvayo gatatu umurongo w'indwi n'uw'umunani ugacisoma uwa 10 hamwe n'uwa 12. Imana yoba yarakoreye Mose ivyo yamusezeraniye? Yarabikoze. Mose ari hehe muri iyi nkuru y'uyu munsi? Turabona Mose n'ishengero ryose ry'Abisirayeli munsi y'umusozi wa Sinayi kuryanye n'Imana yabivuze. Haraheze imyaka 40 igihe yavuganira nawe mu gisaka cyaka umuriro. Reka rero tubandanye. Ivyanditswe biravuga mu gitabo cyo Kuvayo 19 uhereye ku murongo wa 3 kugenda kugera ku murongo w'8 ngo Mose aduze aho Imana iri, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi, atukaba ariko ubarira ab'inzu ya Yakobo, ubwira Abisirayeli uti, mwarabonye ivyo yakoreye Abanyegiputa n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari. Uti none rero nimwamwumvira vy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyagu yiharije yitoranirije mu mahanga yose. Uti kuko isi yose ari iyiwe, kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo aba ari yubwira Abisirayeli. Nuko Mose araza ahamagara abakuru bo mu bantu abashikiriza ayo majambo Uhoraho yamutumye. Abantu bose bamwishurira icyarimwe bati, ivyo Uhoraho avuze vyose tuzobikora. Umviriza ukuntu Abisirayeli bishyuye Imana. Bavuze bati, ivyo Uhoraho avuze vyose tuzobikora. None ivyo bavuze kwari ukuri? Boba barashoboye kwitondera ivyagezwe vyose vy'Imana? Imana yarizi neza yuko Abisirayeli batazokwitondera ivyagezwe vyayo vyose. Mu vy'ukuri c'Imana yagomba nuko bokwemera yuko badashobora gukora ibiyihimbara, bakemera ko ari abanyabyaha imbere yayo, kandi bakemera inkuru nziza yerekeye umucunguzi yategerezwa kuzoza mw'isi gukiza abanyabyaha. Imana yari yarahariye ivyaha ba sekuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo kubera ukwizera kwabo kwatumye bakira neza amasezerano yayo. Imana yagomba guharira Abisirayeli biciye ku kwizera gusa, bizeye Imana n'umugambi wayo w'agakiza. Ivyanditswe bivuga ngo
murongo biraseruka yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Icete Paulo yandikiye abigalatiya 3:11. Ariko kugeza ngaha Abisirayeli bari baciyumvira yuko boshobora gushika ku kugororoka imbere y'Imana biciye ku twigoro twabo. Baribagiye ukuntu bababaje Imana kenshi, ntibari bwabone neza ukuntu icyaha cyabo cyari kinini imbere y'Imana. Mu vyiyumviro vyabo icyaha nticyari ikintu gihambaye, ariko mu maso y'Imana yo yari yibacira urubanza. Icyaha ni ingorane ikomeye cyane, no kuvuga ikintu kibabaza Imana cyane. Imana ni yera kandi iragororotse, ntishobora kwemera ibikorwa bitagororotse. Reka tubandanye dusome ivyanditswe twumva ingene Imana yaje ku musozi Sinayi ikereka ubwiza bwayo n'ukwera kwayo, igaha Abisirayeli ivyagezwe 10. Ivyanditswe biravuga muri iki gice ca 19 guhera ku murongo wa 10 ngo Uhoraho abarira Mose ati, genda ku bantu babwire biyeze uyu munsi n'ejo bamesura impuzu zabo, kuko jewe Uhoraho ku munsi ugira gatatu nzomanuka nze kuri uyu musozi Sinayi imbere y'abantu bose. Nawe uzubashingira karimbi kaho bagarukira impande zose, ubabarire uti mwiyubare mwoye kuduga kuri uyu musozi canke gukora ku rubibe rwawo. Uwuzokora kuri uwo musozi ntazobura kwicwa, ntihazogire uwumukozako ukuboko, ariko bamwicisha amabuye canke bamurasa imyampi, naho cyoba igitungwa kiwukozeko canke umuntu. Ivyo ntibize bisubire kubaho. Ku munsi ugira gatatu mu gitondo haba imituragaro n'imiravyo n'igicu gipfunduka kizitanye kuri uwo musozi, humvikana n'ijwi ry'inzamba rirengera cyane. Abantu bose bari aho bashagaje bahinda agashitsi, maze Mose akura abantu aho bashagaje ngo baje gusanganira Imana. Bahagarara munsi y'uwo musozi. Uwo musozi Sinayi upfunduka umwotsi wose, kuko Uhoraho yamanutse aje kuri wo ari umuriro. Umwotsi wawo upfunduka nk'uwitanure, umusozi wose utigita birengeje. Ijwi ry'inzamba rirushirije kurengera, Mose aravuga, Imana imwishura mwijwi rirenga. Nuko Uhoraho aramanuka aza kuri uwo musozi Sinayi. Imana ivuga aya majambo yose iti, ndi Uhoraho Imana yawe, yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Umurongo wa 3, ntukibazire igishushanyo, kuko jewe ndi Uhoraho Imana yawe. Umurongo wa 4 n'uwa 5, ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe kuvy'ubusabusa, kuko uworivuga kuvy'ubusabusa jewe Uhoraho ntazobura kubimuhora. Turabibona ku murongo w'7. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Turabibona ku murongo w'8. Wubahe so na nyoko, aho ni ku murongo wa 12. Ntukice. Turabibona ku murongo wa 13. Ntugasambane ku murongo wa 14. Ntukibe, aho ni ku murongo wa 15. Ntukagirize ibinyoma mugenzawe, aha ni ku murongo wa 16. Ntukipfuze inzu ya mugenzawe, ntukipfuze umugore wa mugenzawe, canke umugurano wiwe canke umugurano kazi wiwe, canke inka yiwe canke indogoba yiwe, canke ikindi kintu na kimwe ca mugenzawe. Ayo majambo ari ku murongo wa 17. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya miravyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda agashitsi, barasuha, barahagarara kure. Babwira Mose bati, bari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu, mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho bahagaze kure. Aha niho duhagarikiye iki kiganiro cy'uyu munsi. Imana ibidushoboje, mu kiganiro gikurikira tuzoraba kimwe kimwe cyose muri ivyo vyagezwe 10 Imana yahaye Abisirayeli ku musozi Sinayi. Ariko imbere yuko twosezerana uyu munsi, hari ikintu Imana igomba kutwigisha mu vyo dusomye. Icyo twotahura nuko Imana ari yera, kandi ntidushobora kuyishikira duciye ku vyo dukora mu twigoro twacu. Ivyanditswe bitubwira yuko abantu bose bameze nk'ivyatsi. Icete ca mbere cyanditswe na Petero 1 ku murongo wa 24.
ariko imana ni umuriro utongora. turabibona hariya mu cete cyandikiwe Abaheburayo 12:29. mu ntango y'ikigwa cy'uyu munsi twumvise ukuntu Abisirayeli babwiye Mose bati ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora. ibyo babivuze kuko batemera neza iby'ukwera kw'Imana, biyumvira yuko bohimbara Imana biciye mu twigoro twabo mu bikorwa. ariko Imana imaze kuza bakumva imiravyo, bakabona umusozi upfunduka umwotsi, bakumva ijwi ry'Imana ibaha bya byagezwe 10, bahinze agashitsi n'ubwoba bwinshi, baciye baguma kure, babwira Mose bati bari wowe uvugana nayo, natwe uratubwira. Imana yoye kuvugana natwe kugira ngo ntidupfe. aho rero Abisirayeli bari batanguye kubona ko Imana ari yera, barabona ko badashobora kuyegera. none Abisirayeli bamaze gushika hari Imana yera, bari gusubira kuvuga by'ukuri bati nta ngorane, ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora? oya, bahavuye bemera ko bafise ingorane, kandi ingorane ikomeye cyane. baratahuye ukwera kw'Imana n'uburemere bw'ibyagezwe byayo. baratahuye ko bo batarabera kandi badafise ubushobozi bwo kwitondera ibyagezwe bigororotse by'Imana. barabonye ukuntu bameze nk'ibyatsi byumye imbere y'umuriro utongora. none wowe uyu munsi bimeze gute? uremera ukwera kw'Imana? urabona neza yuko Imana igororotse hamwe n'ibyagezwe byayo? uratahura yuko umutima wawe n'ibikorwa byawe bitagororotse imbere y'Imana? cyane wowe umeze nk'Abisirayeli biyumvira ngo nta ngorane, iby'Imana idusaba byose tuzobikora, tuzokwegera Imana dufashijwe n'ibikorwa byacu byiza. ibyiyumviro nk'ibyo ntibihuye n'ibyiyumviro by'Imana. mbega abanyakibi basengeseye kubera ibyaha bobana n'Imana itunganye yuzuye ukwera? oya, ntivyoshoboka. mbega Imana yokwemera ibintu birangwa n'inusu y'ukwera n'inusu y'ibibi? oya, ntavyo yoshobora kwemera. Imana ni yera, ntiyobana n'ivyanduye, igusaba gutungana. none ivyo urabitahura? cyane wowe ucibaza ngo ku munsi wo guca urubanza rw'Imana ibibi byawe bizohava bihanagurwa n'ibikorwa byiza wakoze? iyaba byari bimeze uko, Imana ntiyoba ari umucamanza agororotse. nk'akarorero, wovuga iki umucamanza yobwira umwicanyi ati uri umwicanyi mugabo kubera ibikorwa byiza wakoze mu myaka iheze, nta gihano ndaguha, genda ndakurekuye? uwo mucamanza twese twomwemeza yuko ari umucamanza mubarenganya. mugenzi, Imana n'umucamanza agororotse, ntishobora kwirengagiza icyaha. Uhoraho ari we mucamanza w'isi yose, nta kuntu yoca urubanza arenganya. ubutungane bw'Imana busaba ko icyaha cyishyurwa, kandi indishi ni urupfu, ni ugutandukana n'Imana ibihe byose. ibikorwa byiza dukora ntivyokuraho icyaha, kandi ntivyoriha umwenda wacyo. ku vyerekeye ibikorwa byacu byiza, ivyanditswe bivuga ngo kuko twese twahindutse nk'ibihumane, kandi ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye. mu gitabo cy'Abavugishwa n'Imana Yesaya 64:6. Imana ni nk'umuriro utongora, nayo ibikorwa byiza by'abana ba Adamu ni nk'ivyatsi vyumye. mu bugororotsi bwacu ntibwoshobora guhagarara imbere y'imbeya z'igihano cy'Imana. mbega Abisirayeli barubahutse kwegera umuriro w'Imana wururutse ku musozi Sinayi? mbega baragerageje kuduga umusozi kugeza aho Imana iri? boba barashoboye kwegera umusozi uriko uratigita muri irya mituragaro n'umwotsi wapfunduka nk'uwitanure? oya namba, ntibegereye. bahagaze kure batetemera kubera ubwoba. ubwo bwoba bwababereye bwiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ukumenya. Imigani 1:7. mugenzi, umwanya wacu w'uyu munsi uraheze, ariko ugume wibuka icyo wigishijwe, yuko Imana ari yera kandi izocira urubanza bo mu isi ikurikije ukugororoka kwayo. kubera ukwera kwayo ntishobora kwirengagiza icyaha. Imana ni yera, kubw'ivyo ntidushobora kuyegera twitwaje ibikorwa byacu. wakoze kutwumviriza. Imana iguhezagire, igufashe kwiyumvira kuri iri jambo ngo kubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ukumenya. Imigani 1:7. muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. telefone yo mu biro
ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.